Pole sana kandi. Wihangane ne. Pole. Ninca mu muriro wambwiye ko nazasha kandi yavyaye umwana mwiza. Pole sana, Imana zo gufasha nk'umugabo mwiza azokwibagiza ivyo bibazo byose. Turagenda bigusabira. Kandi dufashe ikiganiro kizomushikira. Bihindura ikigasha Peut-être bizohindura nije ndamuzi yaramvyaye naco byohindura ubu ariko arakora ibi yarigeze gukora iciza sino wanda mubabariye basi mvuga ati ndashavuye cyane no ndagira limite gusa nyine tugende indani birabaye ibintu bibiri cyangwa bitatu wibuka none umunsi uvyibutse kubabaza cyane byaturutse kuri ico kintu ni mu mwabikoreye n'abaganga bakaza bakatubwira niyo bagira batari umuntu muri chambre hinge gato umbabarire mwebwe muri abakobwa babiri n'umuhungu ariko abakobwa nibo mukuze ni mwebwe mwamuhindurira ivyambaho panda 6 mois uri umuntu wese aho uri hose ntukicizere umwana w'umuntu na meme na mama wawe uratwigisha ntumwize None ntiyamvyaye simbona ibyo ariko arankorera ndakubona. Ariko araburana na mama wawe. Niko ababurana natwebwe kwera parcelle. Ayitware? Yeah. Hello boys and girls. Salut guys. This is Humble Man MC and ndingaha kubwo kubashikiriza ikiganiro citwa AMAHASAASA Adasa. Bega wewe wumvise AMAHASAASA Adasa wumviki? Hey boys and girls, ladies and gentlemen, the future is yours. The future is in your hands. The future depends on you. So today I will be presenting you AMAHASAASA Adasa with my brother Andy, Papa ACE TV, my brother, my father, nivyose kuri jewe. Andy, Roshari Kingereza mzee. Bagenzi numvise kamwe konyene Andy tu kupatita. So turi hano kugira ngo tushoboye kuyaga kuri topic yitwa ngo AMAHASAASA Adasa. Ushobora kuba ufise umuntu mu buzima musa atari uko musa ku mubiri ariko musa mu byo mwagiye muracamwo mu mibereho canke ku ngeso. Bazenda baramutse jewe by the way ndabakunda sana. Navuze ngo numvise kamwe by the way ivuye. Ndabakunda sana muri abantu bacu. STV ni iwacu kandi ni iwanyu turayisangiye. Iyo mwishimye kubera STV natwe turishima gusomba. Remember kugira subscribe kuri YouTube channel yawe wowe nyine ukuradukurikirana. Wengere unapartage ikiganiro kugira ngo inkuru tugomba dushikirize no mwanya. Ni inkuru iryoshe, ni inkuru ibabaje, ni inkuru yigisha. AMAHASAASA Adasa ushobora gutahura iki? Reka nanjye nongereze. Ushobora kuba wirabura mugenza wafise inzobe ariko mukaba AMAHASA kubera ikindi kintu, kubera ubuzima turugwaruka. Turi ngaho kugira ngo bakuru bacu, batoya bacu, abavyeyi bacu, basokuru na banyokuru bacu nimba twaragize amahirwe yo kuronka ijwi rivuga abantu igihumbi bakumva, tugomba gushikana inkuru yawe kure yigisha abandi benshi. Ndaguha ikaze muri ico kiganiro. Ni ikiganiro ciwanyu turize ko muzogikunda cyane. Jewe na Yan Humble Man turi AMAHASA. Ndibaza mwaramaze kubikurikirana muri presentation y'iki kiganiro. Ndaguha ikaze nongera amakaze mama Lao. Karibu cyane. Amazina yose. Karibu cyane. Merci beaucoup. Uraberewe gose. Merci. Usa neza. Mama nsanga yagoswe yaguma hariya nacu caniyaki. Urakoze cyane. Shaka kumbwira akantu kamwe konyene. Shaka kumenya abavyeyi bakwizina rya gutegekirona. Umutoni. Usa kazina keza. Kanyenura umutoni. Mutomani. Numwigeme muto ku myaka ariko hari ibintu binini akora. Yaratakaje yarabuze papa wiwe tumubihe kandi binagoye. Twongera tunamuhoza ore sana. Inyuma yo kubura papa wiwe yaranatakaje mama wiwe mu myaka irenga 7 ndabeshe. Myaka 7 iri nyuma.
yaratakaje mama wiwe, umwe yaramubuze undi yaramutakaje. Ushobora kwiyumvira iki? Umwe Imana yaramwihaye kuko ari gwiwe, uwundi araza kubidusigura. Je sinabivuga muri ubwo buryo, niwe aza kubivuga neza. Aramutakaza canke amubura hafi. Ni bya binama nababwiye ko turi ngaho kugira ngo twigishane. Ndazi muraza kuryoherwa, muraza kugira icyo mungutse muri kiganiro. Tumuha akaryo, tumuha akanya, ntavyo kurira. Ndabona mu maso atangiye guhinduka. Ikibazo ca mbere yani ankundire ndakibaza. Ubuzima bwawe bugoye muri rusange mu ncamake n'ubu ubuzima uziko bwakubabaje cyane, kugarukira umunsi butangura kandi guhinduka bukagira irindi shusho ryiza. Fete ubuzima ego nta muntu abaho atabuzima buba ariko aracamwo itabigerageza afise, gusa ubwo bwambabaje cyane cyane ubwo kubura papa. Kuko yari umuntu yari proche, yari umuntu yari papa yari mama. Umva nicyo kintu cyambabaje cyane cyane. Kubera iki yari papa akaba na mama? Ko nabona byose ari babinkorera, ko nta mama nabonaga hafi, niwe yari umuntu sinzi ukuntu bikubwira, yari umuntu wanje sana. Mama wawe yari he? Si yarari, ça fait 7 ans adahari. No. J'y sois mais. Ari hari mu guhamba yarahari. Yarahari. Umutima umwe. Gusa handi hantu nyene si hari. Okay. Haravuga muri na participa nk'umuvyeyi. Uheruka kurugo nka kera mama wawe ryari? 2016-17. Nimba ari muri 2017, ça fait 7 ans, c'est vrai. By 2016, ça fait 8 ans. Muri ico gihe byavuye kuki? Wari umuto muri 2016 urumva ko wari ufite imyaka mikiya cyane. Ariko urashaka ko wari utahuye. Byavuye kuki kugera aho bigera hiye? Ni gute wakira mama wawe akanya? Ko ndamwakira. Umwakira gute? Uramuryohera sana? No, ego ukubabara nikobura, gusa nta kubabara kurenga kubera n'umuvyeyi yarambyara. Sibyo kandi nyimbo bari ko arakora ibi yarigeze gukora iciza. Sino wanda mubabariye basi mvuga ati ndashavuye cyane no. Ndagira limite gusa nyine ntabwo turi proche bwati yuko iyo bwati nk'abandi bana nyine babisanzura kuri ba mama wabo, ntabwo ari uko. Byavuye kuvuga ngo mama wawe bigenda uko? Yabaye mafi handi handi. Bamaze kuvyana papa wabana batatu. Tugende indani birabaye. Ibintu bibiri cyangwa bitatu wibuka. None umunsi uvyibutse bikubabaza cyane. Byaturutse kuri ico kintu. Okay. Kubera ico gihe yadusiga niwe yari umuntu afite amafaranga paraporo ya papa. Niwe yari umuntu yari afite amafaranga ico gihe ko papa kazi ico gihe ndibuka ko kari karahagaze. Umva mu gihe rero uvuga ati umuntu umwe ari we umutwe wa famille yari na mama ukacibona muri uwo mwanya aragiye tandi banamufise kandi ico gihe sinavugaga ngo ndafite n'umuntu basi iyo navuga ati ne like oya nari nk'agapetite sana cyane cyane sibyo ico kintu kimbabaza ko gufungura byaratugora ico gihe kandi mu bantu nyene banze gusa namye gusa nsa neza gusa gufungura minerval ico gihe nyene byaragoranye ubona haka kabiri kaje hirya y'ejo oya namye nsa neza mvuze like kuvyibuha ahubwo naronze kandi nari mfishe gusumba sawa kibonene wiyumva gute iyo umubonye iyo ndamubonye nyene akantu k'umutima mubi nikobura ko kuvuga ati wayi ahari basi ntatwiyumvira nk'abana bumvigise ibiki ivyo nyene bishobora kubura gusa je nawe mbere ntwe tuzirana cyane paraporo y'abandi yari gushobora gutwara inda yawe akayikuramo ariko yagize iki yarayigumijemo niyo respect nkimuha yakoze kumbyara kandi hari imyaka yamayemo keya nyeretse ko ari umuvyeyi nubwo byahindutse ya nico mwe okay mu buzima hari ibintu tugenda turacamo sivyo hariho na lesson dukuramo nkeneye kuri aho nyene tukiri kuri side ya mama wawe nkeneye umbwire ikintu woba warize muri ubwo mubano wawe na mama wawe ikintu nize kutizera abantu kurumva nuwakubyara ashaka kuguhinduka akaguta ure ni kuvuga ati iyo uri kuragendana n'umuntu ntuzo kwisanzure cyane uvuga ati ni umuntu wanje n'umuntu urumva ko nabakubyaye barashaka guhinduka rero no hanura yuko novuga ati
kubaho nyene wibako kamenya ati nyimbo no musi niko ndanezerwa nyimbo no musi abantu ko turatwenga ejo dushobora kuba twari ko turatwenga ko ikintu je namaze gufata ati muri uyu mwanya nk'ubu turi kumwe mwebwe uyu mwanya turi kumwe basi ndaprofita uyu mwanya tukaryoherwa muri uyu mwanya tuba turi kumwe kwamba nzi ejo shobora guhera umva inyuma y'ivyiza haba ari bibi inyuma y'ibibi hari ivyiza so nico kintu namaze gutahura aho nyene reka nkira aho nyene yandi hariho ukuntu wandi nturabibona iyo abavyeyi bawe batabana hariho ukuntu umuvyeyi umwe agerageza kuvuga uwundi muvyeyi nabi kugira ngo amukwankishe eske ivyo bintu byo byaragushikiye oya je ko wanje siko yarameze ahubwo yarananyobrisha kuba basi no genda no kumuraba kandi jusqu'à maintenant sinzi nyabo ntuhazi imana aho mama wawe aba basi uramurespecta papa wawe ahubwo nitatu vuba ndayitetse ariko nta gihari icambere kugira tubitware ku murongo nimba atari banga papa wawe yitavye imana mu buryo bumeze gute yaragwaye umuntu bose ushobora kuvyibaza ni stress ni ivyabuzima like vyagenze gute wihangane tu gusa biraza kugufasha turazi neza ko navuga gute yagiye mu kintu amaze igihe kinini bitameze neza pole sana kandi wihangane ne pole kandi yavyaye umwana mwiza pole sana imana zo gufasha nk'umugabo mwiza azokwibagiza ivyo bibazo byose turagenda bigusabira pole sana pole please ihangane ntuza gushobora kubivuga gerageza basi gerageza imana gusa izokumera umugabo wa bien kandi je nzobaterera muri mariage umve rero mariage yaje nzoba ndi mu MC ndaguterera nzoza nigaze z'amafaranga nkazinga fresh wallahi je nanjye nzokuririmbirane nije nzogutaha rega niwo muntu nyina zo niwo mu papa usigaje kuronka warubize nje kurakicizera abantu kubera kutakicizera abantu ure nta muntu yizewe nkako reka tuyagi okay nyishura rero bon yari umutima yaragwaye umutima ucumutera AVC umutima byavuye mu by'ibibazo kuko kari papa yarigeze no kugwara turapimisha tugisha examen se ibintu byose turabura umugabo mu nyuma nko kuremba niyo cyo usanga agwaye umutima uyu mutima ucumutera AVC umutima rero umuteye AVC aja mu bitaro turagwaza babe banyengera barabizi abandi barabizi turatwamwaje 6 mois agwariye hehe kuri yatanguriye agwarira hariya kuri hajya kuri bumereke yavayo tumutwara kuri kwa Kaled kwera uburyo bari butamwe gusa nk'umenga burabuze tumutwara kuri kwa Kaled niyo yaragwariye yagwaye ikintu 6 mois 6 mois niho yagwaye ari mu bitaro ari twebwe nyine tumugwaje kandi umva umuntu amaze kuba AVC nka Ararize nanakiyamba kicikorera twaramuhindurira tu pampers bikaduvuga turabona w'abakobwa ni mu mwabikorera kandi abaganga bakaza bakatubwira niyo bagira badari umuntu muri chambre hinge gato umbabarire mwebwe muri abakobwa babi ariko abakobwa nibo mukuze ni mwebwe mwamuhindurira ivyambaho pendant 6 mois umva andi aho ni hamwe bakubwira iyo ugeze umuvyeyi uko yakureze ni kukura iyo yabara abandi papa warafise abo bavukana gusa ni babintu bari mu Rwanda voilà urumva yari kuba afise n'abagenzi bagakora ico gikorwa ariko kubona ari abakobwa bibe jewe ndabavuze kuri numva ikiganiro no giheba oya urumva no cyose kibaye mu buzima ari kubona ari aba bana bibe babikoze no kuvuga ni ikintu yari yarabivye muri bo umva yarabivye kandi yaronse umusaruro mwiza yakiri kwami n'abaganga baramumigwa abaganga barumigwa akabazo mwara igihe umuntu akuza hari tugatse muganga ikakuvuga ndashaka kubona amafaranga yawe biki konzi
konzi nera umuntu iyo yagize AVC kubera naje kameho wanje bisa ko ariyo yamwishe nawe nyene byari nkuko nyene nagomba mbaze est-ce que umuntu ndazi yagize AVC aragira paralyse uko avyumva birashoboka no kuvuga ugasanga ntavuga est-ce que muba mwaraganiriye na gatoye ava yuko afa ndibaza kiri mu bintu bituma babara gose yanabaseze no yari umuntu akeneye yagufata ukuboko yaguma gufasha ukuboko kandi yarakumenye gufasha ukuboko yaca kumenya yari umuntu yaragufata ukuboko niho yatumenyera ariko aho nyene ubwo buzima murabuciyemo pandasimo harabaye ikintu Imana irihaye wiwe n'umugambi wayo atana kimwe twoharira ko cyangwa twohindura ko ariko ubabare turabusigarana kameme muri yo simo mwata apare kumutakaza nibihe bindi bintu byaciye byo none karagusumba mbega babantu bitwa inshuti barabonetse ego izikenewe zarabonetse abo wari witeze nibo babonetse oya shasi ndakubesha abantu ntari nibaza yuko nagufasha nibo bagufasha nibona gusa erega hari umuntu ashobora no kugufasha atagufashije amafaranga mugabo ukabona yani presence y'umuntu kuza akumva sinovuga gute kukuremesha wumva mugateramana kwa no kwa muganga ni wantu hambere hagoye haba ari irungu abo ntabo nigeze mbona akandi kabazo birabaye uraciye muri ubwo buzima uno munsi nelabayeho gute n'umuryango wiwe uko bavukana ari batatu aho mwaba niho n'ubu mukiba yako yari urupangu rwacu nibwo iwanyu tushe kwanza akona kana Imana yabakoreye akona kana Imana yabakoreye cyane gose ko andi ngahe Bujumbura turazi ko ubuzima bwaho bugoye ese iyo ubaye mu buzima bwo gupanga urumva umari muri zuguru mwaributse kureka ipera impapuro ziraboneka fresh iyo rero iyo dossier niyo tukirimwo na mama niyo mpamvu ngo ati uri umuntu wese aho uri hose ntukicizera umwana w'umuntu na meme na mama wawe uratwigisha ntumwize Nuje ntiyamzaye simbone ibyo ariko arankorera ndakuzi ariko araburana na mama wawe niko aburana natwebwe kubera parcelle ayitware Yesu Kristo guys reka ndababwira ikintu ujya ku isi haragoye gose igituma mvuga ko hagoye umuvyeyi ashobora kuba ari uwi wawe akakwifuriza gupfa twese turakunze kuvuga ngo mama ego kiwe mama wanje vraiment aranyitangira kandi ntacha tokora kubwiwanje mugabo aha hanze hariho abandi bantu bahanzwe na ba mama wabo ugasanga ahubwo babandi dukumira ngo ni ba papa ugasanga abo nibo bitanga kubw'umuryango ugasanga bakora ibyo bashoboye byose kugira ngo ababakomotseko bashobore kubaho neza umva ni ikintu kibabaje iyo ubona uriko kuburana n'umuvyeyi ni ikintu kibabaje umuvyeyi ngusanga avuga ngo niwe muntu arakomeye man umuvyeyi wese uti ko yeretse umwana urukundo nawe aragukunda umwana araba iyo hari urukundo nta kandi mvuga ati ngo byari nibyo gwango kumugurira iki urashobora kumugirira ivyo niho bitubwira utanyotewe anyotewe kabisa karibu ibyo merci ibyo niho umwana wese akurikira hari urukundo navuga ngo byandi ngo ukunda mama ngo mama nibo bakunda abantu n'abapapa barakunda abana bivana n'uwakweretse urukundo tout simplement umuvyeyi insiguro ya mbere y'umuvyeyi ya mbere ni kukwemera ukija mu nda insiguro ya kabiri ni zijya care aguhereza kwemanga no muri societe umva akavuga ati jewe n'umwana wanje by the way urabizi ko umwana je ndafise umwana rero ku mwana wanje ijya demu yanje nubwo burinde nubwo bari mama mbyara atayikunze nanje nawe twaje twankana nyine gusa kira kintu cyose ni kugitahura none nela je ndafise ikibazo eske ubu kubaho biraborohera nabo muvukana cyane kubyerekeye kubaho ni mwenye uvuga ati n'ubuntu bw'Imana dejumima nyene ndavuga ati nibwo buntu bw'Imana icihereza umuntu icyo bibazo dufise tuza guhera donc kuri wewe uvuga ati Imana ni yiri imbere muri byose je nta mundi muntu uvuga ibiki n'ibiki Imana kuko niyo
siniyumvishaga yuko twoba adahari sibyo sinavyumvishaga gusa nyene ntiyabuze uko ibigenza yaciye mu bantu kuko Imana ica mu bantu kugira bagufashe ariko kandi ikindi kintu naco ngira warabonye ko mu buzima iyo uhuye n'ibibazo ariho umenya abantu nuko ravyo abantu barashobora uri mu bibazo niho bakuvuga nabi bakakwita amazina tinimboregwa tinimaraya ngo niki ibyo wa influencer narabuze ico gihe naburaga cyane bambwiraga ngo ofisi nda voilà kana ibyo batazi ibyo ndimo winyegeje voilà uko uravyumva justement naho nyene nariko ndagana uko uravyumva hariho iyo ugeze mu bibazo niho ubona abantu visage vrai visage yabo uko uravyumva ukababona ati uyu ni naka ndamubonye ashobora kuba ari onkle wawe ashobora kuba ari tante wawe ukamubura uko uravyumva mugabo Imana ishimwe uko uravyumva Imana ishimwe kwiri he mwijuru itabanye natwe ngaha ku isi uno munsi mama wawe araje umuvyeyi uragarutse arasavye imbabazi mwomubabarira we nkawe wo mubabarira n'Imana iratanga imbabazi guys rero umwana w'umunoti Imana ni Imana we nawe niwe ugasubira kumufata nka mama ndamwita mama umwita gute muhungu izina yigiwe yitwa Rahma nibyo umwita numumiziro na papa wari mumiziro oya mama wanje ni mwarabukazi Jean arafite amaraso barabukazi cyo mpamvu no mukiriya abantu baramubonye baratangara twarabigerageje gusa après kiriye kumva ngo ngira nsubire ku mugabo wanje mama twege turi batatu turi nga papa okay niwe mwashwa na si hari kwe kutoguma aha yaranse umva ko twagerageje ani hari yarasinye n'umugabo hari yarasinye yajyaga nta kuntu mwomugumana yarasinye asanzwe bahanyene bujumba kiba kigoye Imana dufashe ikiganiro kizomushikira bihindura ikigasha petete bizohindura nije ndamuzi yaramvyaye naco byohindura ariko kweli mama wa karago naco byohindura ko uramaze kudona ahantu muko muraburanwa akabihakana gusa nabazi twenda kuzani ibibona amaso abatemu kugira bibone ko aturabana biwe umva ni hatari kiragoye ico kintu nari ndakimenyereye kuba papa sinanizi ko mu mama abapapa si bose amezi 9 mu nda sivyo igise uravyaye bana batatu aca bamezi 27 n'imyaka ibiri canke 3 yo konsa dufata ibiri yose yayigwije n'ubusa bro ni hatari basi ntiyarozwe tuvuge basi benshi barakunda kubivuga gusa n'abarozwe barati bakarugo basi reka tugire uko tangure ubundi mupango tumusengere shaka umusengera naramusenge bro oya tubesiriye je ngaha tumusengere nta kibazo mbega ntera mu buzima basi aho bigeze bamaze guhura n'abantu bagusirimonta muhari nyene bakaguha icyizere cy'ubuzima barahari abantu nk'abo vraiment kandi thank you aho muri hose bani bahezagiye barahari kandi uwo batumye n'ahandi ndahagera mugabo sibona Imana bacamwo ko yaba Imana itagenda ikabadodera ko mu mitima nibo babigira barahari akojesha kumenya hajya muhera ubu murafise imiryango yose amahera aratwara yose ni 3 ivara combien d'argent mais il y a 200 une 50 ça fait 500 millions ngofye nta n'igihumba asiga mwebwe muri umva muri menye ngene mujya muri ngene mwamba n'amashuri ya Mutoya wanje ko twakikiga aca ninda aca muri wewe hama gufungura wewe nyene kavuge neza jewe nyene nk'uwowe amabeyi y'ibiharage y'umuceri ubuyazi mu mutwe stock biri hari andi ibintu kohereza biri ko birangwa jewe yandi muri iyi minsi nyene ibiri canke 3 5 kilo y'umuceri ni 5 kilo biharage nzoyiguhereza merci d'avance iyo minsi ibiri yavamo bizofasha atabitanze nzomumaramariza nyene kuri kamera bishoboka zoguma ndamwibutsa ndamubwira ati ewa andi hari ikosa wakoze hari umuntu wemereye ibi ni utarango gusa ntavyo ndamuzi andi nabesa reka dushobora kuva ngaha nyine akagenda abikuguriye byose birashoboka
byose birashoboka si ngombwa gusa ko tuzovyerekana imbere ya kamera Oya. ariko next interview nitwazikorana n'uyu ndazi azovuga ko nagikoze ico niyemeje sino ibyo ni ibintu bisanzwe twese twarafashijwe. Eske nera ivyo byose warabiciyemo sivyo? Eske urigera wicara hasi ngo widogere Imana? oya nta munsi warime kubera hariho benshi mbona atunganya gusanga hano umenga ndabasumba Voilà. Urazi yandi bangana ko nitunganya kanchishemo story kidogo. Amahasa Asa adasa ari abenshi mu ngana mutangana ayo rese amahasa amahasa. urumva n'amahasa agira iki n'amahasa adasa murangana imyaka 18 nubwo twafata même date ariko ntimusa kandi muramahasa naelewa uko uravyumva rero ikintu ariko ndavuga hariho umunsi naguma mbona abagenzi banje batravolinga burira indege nkavuga ati mana eske je nzokurira indege ryari kurumva nkajya umuhari gose nkajya umuhari bro icyo gihe nibuka nari mvuye mu bwiza namvuye ku gipira aho hajya kujya mbere icyo ndaza niri ryo kuri fekabu otebese na manuka urana hagiye ukatira arena bro ndaciye gucya hariho umumere yarajyamye hasi n'abana batatu ajyamye hasi n'abana batatu umumere kenshi ni habari narumvise agahinda mu mutima ukora byumva sinibuka igitanda ngiye kuryama kuco gihe nariko ndidoga mvuga ati none mana je nacumuye iki kubera iki ntaronka ibi uhera uwo munsi sinasubiye kuyidoga rero nera mu buzima ushobora kubona aho uri ukibaza ngo wowe ni buri gipfu umenga Imana yarakwibagiye mugabo ni wasohoka ngaho hanze kumviriza histoire benshi barenga miliyoni 3 benshi ufise amahasa menshi ngaha hanze ukora byo ufise abantu musa histoire mbere n'abafise iri pire gusumbiyo yiwabo ukora byo byiza rero ngaha kubona uhisangije abantu ni ikintu kinini ya ubigishije nk'ubu hariho nk'umuntu yari ko ari doga ati Mana nturankorera iki Mana warampevye Mana wantwaye umuvyeyi ugasanga umuvyeyi umwe uwundi aramufise kandi amusapotinga mugakaguma yidogera ujye umwe yagiye mugabo iyi ntahe yiwawe niyaza ngaha ni nguvu uhaye abandi ukora vyumva rero nico gituma tukubwira ko hariho amahasa adasa ushobora gusanga umuntu ari hanze musangiye histoire ntimusa ku isura mugabo wicaye gutyo ukamubwira histoire ngo nanje nuwo namukabwirana ati nanje nuwo aho uri hose même si bibazo byose uri kurahura nabyo nanje nabyo ndarengerana parce que ndacahura nabyo ntiwibehekure ahubwo ujya mwanya wo kwihebura ujya mwanya wo kurira injira mu cumba wiyugarane nimba n'icyo cumba utagifise icara muri saro kuri abantu bicaye muri saro fukamira Imana yawe uyisenge kuko ijya niyo uvugisha ikakumva umwana w'umuntu ashobora kugenda ego ashobora kugufasha iyo dimira akagufasha mugabo agiye inyuma arabivuga arakuvuga gusa Imana yawe ico isaba kwanza inanakurengereza ko ivyo wayisabye kuko hari ibindi ubutasabye yo ikeneye ikaguha so aho uri hose uzi ko ahuye n'ibi bibazo ukumeze iki ndabusabye wiremeshe sibyo nturi wenyene kuko Imana irahari Imana biba yaranabipanga byose biba Imana irabibona hari byiza inyuma y'ibyo nico kintu nitahuye inyuma y'ibyiza hari ibibi nutushaka ko turatwenguka nta kivuza niyo mpamvu ari amahasa asa kandi adasa niki cyantandukanya n'urukundo wankunze mwami mbese n'inzara cyangwa n'ugufusha n'ukugambanirwa cyangwa se n'ugutotezwa mu minsi nsigaranye datuzandengere mpisha mu mababa yariyo satana atandasa ninca mu muriro wambwiye ko nazashya ninca mu mazi wambwiye ko atazantembana ngumiriza amaboko ungwanira intambara ndabatuye umuhungu wallahi arazi kuririmba fo umujama afise ijwise ryo gutomboza kuraba tumufasha aririmbe so guys abasimi gose reka badani icyo ariko ndanabaza nabyidondo baramufasha nawe tumufasha
bidoda umuririmbyi n'umukomedi urumva icyo rero nshaka ikindi kintu naco abantu bajije umuntu batarabona Jean batamunzi man nyimbo umuntu uzomona arenganya mezuku hora ntuzi impamvu ibyo nari urabahojeje hora reka niko bitoba kandi birashavuza ugasanga umuntu arenganya aravuze stress yawe ugasanga kwa kuvuga ngo uyagendana nabanaka eske wewe sheri tekana mureke umva arengana kuko ntuzi kimuriwe ntuzi impamvu ariko arakora ico kintu ariko sero yari utuntu tujyana je ndibuka ari umunsi umwe bajyari ntibakubwiye ngo ufise umushuka mami cyangwa niwe babibwiye kubabicurika gushaka kubicurika na plaque y'imodoka barayizi je nibuka ko igihe kimwe je ngene meze ikintu ca naragize inzigo irya nzigo mu bwana je nafise inzigo fo inzigo ya gute pana yo gushwana iki inzigo nabona abandi bana kiya papa uramona mugari ukabona umwana papa we yamufashe yamuteruye nyine ukabona kibaze why me after ndavati kubera iki jewe ujya mu vie naye ntorondera amahera ahubwo nzomusonje n'amahera urazi jewe niryamye nzoba naravyemeye neza ahora niyipisha ku ruhande je ndafise akaduga karactisi je nakunze ractisi kubera papa uwo muntu yitwa papa wanje nara umva ikintu cyose yagiye navuga ati je nanje kinzokibura urumva yabanje atunga ractisi yera naye ndayitunga after atunga ya green naye ndayitunga niyo mfiso ni ubu nimba afise inzu mu kinama wallahi je ndizera ko nzogura mu kigobe kugira ngo azovuga ati nirengagije wa muntu yanyiruka inyuma mbwira ati naramucako mu kabare man je ngoma mfe n'inzara ari karanwa Monster ari karaginya ko ati eske uyu muntu yiyumvira iki apprendre sinashize ndamubwira ati basi je muza n'umuryango abana batoya abana wapi ariko ndamusabira yakubwiye gutera imbere arambe kubera iterambere ryanje azoribone ya n'Imana irabivuga ngo sengera abansi bawe kugira ngo nina bahezagira baze babe iki ibyabona kugira nabo bibaha ikigwa bagarukira Imana uje umuntu akuvuga cyangwa umuntu agufata nabi si mubi aba ariko arakwigisha aba ariko akwegereza Imana oya man hari ibintu banavuga kumva umengura umve jewe iyo mbeshe y'ubusimba barandatwenga nukuri none nk'ubu uvuze ko je mfise amahera ndi umubosi kandi nizi ko nkenye umva cyo nwenga uko na sugar mami we so guys munkundire ndababwirira ijambo rimwe ndabakunda nonge ndababwira ati ndabashimiye turabashimiye by the way twese rusange dushimira umutumire wacu Neila umutoni canke Nela nkuko basanzwe benshi bamwita bashatse kuyorohereza remember kugira subscribe kuri YouTube channel yanyu yitwa STV cyangwa ASE TV bivanye no kubishaka television yiwacu television yiwanyu irahari kugira ngo mubashe gusangirira hamwe gupartager ivyiyumviye kuri kamera ntitwohashira imfungwa dusangire kuri kamera ntitwohashira amafana ngo tunwe tuyasangirira ariko amaso yawe n'amatwi yawe mbwi Imana yabigutije turagusabye bidutize gusa buke uzomenya ico tukumariye turi ngaha dufise ibibazo uri ngaha ufise ibibazo undi muntu wese afise ibibazo ariko ibibazo utavyica ntiworonka ivyiza twese tugwana kugira ngo dukureho ibibazo mu nzira kugira ngo tubashe kugira inzira nziza tubamo twibuka gushira Imana imbere mu byacu byose kuri wowe ufise ikibazo ugwaye canke ukenye canke ufise wa ushonje canke ubabaye canke uri no mu ibohero izera Imana ihari byose birashoboka twebwe abana b'abantu nta bushobozi dufise bwo kwibura ibibazo byose Imana idahari nawe umerewe neza nukuri ni wahura n'umuntu bitameze neza ndakwibutse ko kumufasha ntibigusaba ikintu kinini nubwo muhijana agushimira cyangwa ndagushimira wozo bukoze igikenewe jewe nitwa MC Andi ndi kumwe ndi kumwe n'umutumire adasanzwe kuri twebwe bambagije iyo mugati ko nakubwiye ati ndamurira amashuri biki abantu baravuga abafana baravuga fise salon nkoreramwo batavuga ngo amafaranga yakuraye batavuga ngo biki nibiki mfite salon nkoreramwo barabiza bababiri c'est na projet yawe mfite na projet yanje même si turi kuragenda neza ariko Buja Queens no Buja Protocol no Buja Queens Protocol Buja Queens Protocol nubwo bitako biragenda neza festival bizogenda neza iyi television yiwe wazo gusupportinga for free na déplacement zonshikana nzo banje gusupportinga ntayo nzo gusaba so guys bis ninafata bis vraiment sinzo gusaba mahera bis Jenny fatira ka bis ariko
Ibiki. baraheza kimwe Queen CEO none ukora byanga ndaguha amashugu yawe mwenyewe boss uri mwiza ufite umutima mwiza cyane urakundana urakunda abandi urakunda kunywa agakoka utwenga neza icyiza nuko nakunda nawe muvukana cyo kirenze byose urakunda family yawe cyane cyo nico gikuru umeze nk'umusheri wanje by the way ndabakunda cyane baseze sana musigare dusubire next interview nije natanguye nije mperetse sivyo so vous venez de suivre AMAHASAASAADASA présenté par MC Andina Yan Hampman umwinvité twari dufise uno munsi ni umutoni Neila batazira Nela cha Every story matters.